Gukingira amashamba n'ibinyabuzima hamwe no guhangana n'ivyo vyose vyoza konona ibinyabuzima ngo ni ngombwa cane nkuko abahinga mu bijanye no gukingira ibidukikije babivuga ngo amashamba n'ibinyabuzima iyo bikingiwe neza bituma haba uburyohe bw'isi n'umwimbu mwiza akarorero ni nko mu gisata c'uburimyi. Murazi yuko turiko turaraba umwimbu usa n'uwagiye uragabanuka. Hari udusazi canke inzuki canke utundi dukoko twatuma ibiterwa birondoka neza maze umwimbu ukiyongera. Ariko kubera amashamba zarasamburwa ku munsi dusanga utwo dukoko tudusazi izo nzuki zagiye zirahona. Maze umwimbu ugabanutse bagata ishaye ku mbuto ziba zatanzwe canke ku mwavu watanzwe ngo umwavu utagira kanovera kandi vyatumwe nuko amashamba n'ibinyabuzima byagize byagiye biratituka ugasanga bya binyabuzima vyatuma umwimbu ugenda neza ntibikihari. Nkuko kandi umukuru w'ikigo OBP citwararika ibidukikije bivuga ngo kuba icayi kiva kwitonorero ry'Ibuhoro iruhande y'ikibira cama kiba icambere ngo sigihamana namba bituruka ahanini ku buryohe buzanana muri ico kibira. Uravye nk'izi ngomero z'amazi amatara akorwa mu gihugu cose amasoko y'amazi ava mu mpongore kama canke mu mashamba asanzwe akingiwe. Twaraberetse kandi nk'ikigo c'icayi Otebe uravye kijya kigo kiri Ibuhoro icayi cabo cama kibi cambere iyo bagiye mu mahiganwa bisigura yuko hariho akantu ikibira kigira kugira kanovera kagiya cayi gashobore kumera neza. Arico gituma dusaba yuko abantu bose basanzwe bafise ivyo bariko barakora bogira ivyabo gukingira bino bidukikije. Gukingira rero isi amashamba n'ibinyabuzima ngo bifise ingaruka nziza ku buzima bwiza bw'ibintu muri rusangi ubuzima bw'abantu budasigaye inyuma.